Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Dukunda kuvuga ati mwaramutse canke mwiriwe kubera hari abashobora kubona iki kiganiro cacu ku mugoroba, abandi bakakibona mwijoro, abandi bakakibona bukeye, ariko bivanye naho uherereye canke bivanye n'umwanya uza kubonera kino kiganiro, nico gituma duca tuvuga duti mwaramutse canke mwiriwe kugira ngo twese twiyumvanemwo. Ego uno musi rero twabashikanye ahantu bita mu Nyabugete. Mu Nyabugete ni kwibarabara waciye mu Kanyosha ukabandanya gatoya ukajabuka ikiraro ucuhashika. Aha rero hahejeje kubera ibirori byo gutanga amasertifika kubashoboye kurangiza inyigisho zijanye no kwiga amategeko y'ibarabara hamwe no kugendesha imiduga muri Auto-écoles ya Kibonobono. Hanyuma rero imbere yacu murahabona uwundi muntu kandi nizere yuko yoba ari mushasha ngaha kuri Kibonobono Media. Rero twagira tumusabe atwidondore. Mwashobora kutubwira kazina kanyu? Ego murakoze cyane. Izina nitwa Inamahoro Ange Mirinja, nkaba ndi directrice wa Auto-écoles Kibonobono. Ego murakoze. Rero iyi sura ni nshasha. Wahora ari directrice sinzi byagenze gute? Ego isura ni nshasha. Nije ndi mushasha nsigaye ndongoye Auto-écoles ya Kibonobono, no kuvuga wahahora yagiye mu yandi mabanga. Ego ni mwebwe rero mwaciye mu musubirira mu mabanga yo kurongora Auto-écoles. Hanyuma rero burya hoba hamaze kuboneka ama Auto-écoles angahe? Mwashobora no kutubwira nahari? Murakoze cyane. Muri Kibonobono hariyo ama Auto-écoles ashika kuri 7. Ego. Iya mbere ni nyene turimwo ngaha muri mu Nyabugete. Ego. Iya kabiri hariho iyo mu Carama. Ego. Hakabaho iya gatatu y'Igitega. Ego. Iya kane iri mu Ruyigi. Iya gatanu iri mu Cibitoki. Ego. Iya gatandatu iri mu Rumonge. Mbere mu Rumonge hariyo zibiri, hariyo n'indi iri mu kuboneka. Ego. Iyindi iri mu Rutana. Ego. None aho hose muri ko muraraba abanyeshuri barabitabira bakaza kwiga ivyigwa byo kugendesha imodoka no kwiga amategeko y'ibarabara? Murakoze cyane. Aho hose turafise abanyeshuri. Ego. Kandi babikora neza cyane. Baraza kwitabira ku bwinshi kuko baramaze kubona abo twasohoye, baramaze kumva ingene abandi biga bakabimenya, bakaca baza ari benshi kwiga ngaha muri Auto-écoles Kibonobono. Ego. Turetse nkumbure kuba arabanwanyi, burya n'igiki gituma birukira Auto-écoles ya Kibonobono nkumbure gusumba izindi? Murakoze. Auto-écoles Kibonobono yacu barayirukira cyane kuko baravuga yuko nabo nyene itanga ubumenyi. Ego. Bukwiye. Itanga ubumenyi bukwiye. Nico cyonyene baba bayikundira canke hariho n'ibindi? Abari yabo barayikunda, irabafasha. Ego. Kuko ni bafasha no muri Auto-écoles Kibonobono gusa, irafise n'ayandi ma activité arimwo bashobora kuronkamwe akarusho. Ego. Niyo mpamvu bayirukira. Bacayirukira kubera ni yabo kandi mu bafata nk'ivyabo nyene. Hanyuma none burya iyo bariko bariga nta myidogo bagira ku kuntu bariko barafatwa canke ku kuntu babona bariko bariga? Oya, aho tugeze nta munyesuri araza yidoga ko yoba yize nabi canke ngo aze avuga yuko umwigisha yamufashe nabi. Abanyesuri bose baraza badushingira intahe batubwira yuko abigisha bafise arabigisha beza cane, abigisha babakunda, babigisha bariko barabatwengera nyene ukabona yuko nabo nyene bavyishimiye. Ego no ngaha twabibonye yuko benshi bariko barishima bavuga bati ntitwaronse umwigisha, twaronse umuvyeyi. Iyo jambo navyumvise. Ego turiko tuributsa n'abariko baradukurikirana muri Kibonobono akabirya kaba kahari ibintu babikora nk'ivyabo guko n'ivyagwabo. Urumva byinshi biba biriko birakogwa n'abanwanyi, no kuvuga babikora nk'ivyabo. Ariko none mugabo hajya ushobora kwiga Auto-écoles kubera uri umunwanyi gusa canke n'abandi barahamagariwe kuza kwiga ngaha muri Auto-écoles? Murakoze cyane.
Auto-école ntiraba ngo ubure umunywanyi. Uwo ari we wese yumva bikeneye kwiga, uwo ari we wese yumva yuko akeneye kugendesha umuduga, akeneye kumenya amategeko y'ibarabara, arahawe kaze cane. Auto-école kibonobono yakira bose, ntikumira uwukuze, eka uwo ari we wese avyipfuza, uwo ari we wese yumva abishoboye, uwubishaka wese Auto-école iramwakira neza cane. Yego, barakira neza cane. Ngiraga n'ubuje atari umunwanyi muca muboneraho mukanamwigisha n'imigambi yawo ya kibonobono. Mu bisanze. Yego, hariho n'uwo numvise mu kanya yari karavuga yuko yatumiye umuntu kumushigikira, hanyuma abona ibibereye ngaha hantu ngo nawe ngo yoba yaciye agenda yiyandikishije. Ego cyane. Ego. Yaravye arabona ati by'ukuri Auto-école kibonobono ni ishure nziza cyane, uyikwirikiranye baraguha ubumenyi bwiza cyane. Yabonye yuko yasizwe nawe nyene, aravuga ati aha hantu nanje nkegereza ko hagira, kubera yabonye ibyiza biriko birabera muri kibonobono. Ego. Hanyuma none burya nkumbure hariho abantu bataramenya imigambi ya kibonobono, hariho akamo mwobatera kugira ngo nabo bashobore kuza kwinjira, binjire ibi byiza tubisangire? Ego cane. Muri Auto-école kibonobono harimo ibyiza byinshi, harimo akarusho, kuko muri Auto-école kibonobono ni imwe mu migambi ya inaskoki. Inaskoki nayo ibifise imigambi myinshi cyane. Turahamagara y'abenegihugu baze bumviriza iyo migambi. Imigambi myinshi iriyo, hariyo akarusho, nukuri ntibazidoga. Hariho bavuze yuko muri inaskoki ko hariyo imigambi myinshi cyane, si ya Auto-école gusa, hariho iyindi migambi nk'iyi. Imigambi iriyo ni myinshi cyane, ahubwo nobatumirira abariko baradukurikirana canke abaza kutwumva ko boza tukayibasigurira, bakayibona bakavyibonera n'amaso yabo, kumbure niho bavuga ati vya bintu nivyo biriseye, bakabona yuko vraiment utarimwo yahomvye, utarimwo yarasizwe n'amajambere. Kandi ngo kwinjira muri koperative kibonobono n'amafaranga makeyi cyane. Ego cyane. Yego, akushikaho uhomvye nk'ivyo byiza byose biri muri inaskoki, ubu uhomvye ikintu kinini ku mahera ibihumbi bingahe? N'amahera ibihumbi 12 gusa. 12 gusa. N'amahera makeya gose. Ugacuza mu migambi 32 ndetse izonarenga ya inaskoki, harimwo guhingura amasabune y'ibinombe, guhingura shampoo, harimwo guhingura amasabune ajya y'amazi, harimwo na mwonyibutsa n'ibindi, guhingura ifu, amahinguriro y'ipiripiri, amavuta, ruguru n'ahandi henshi cyane. Hari imigambi myinshi cyane, uje muri kibonobono ntushobora kwidoga. Nuko rero twagira tubashimira, mwakoze kuduha kano kanya kanyu. Natwe turabashimiye gose. Yego, ngira ngo abantu mwobabwira utunimero twanyu, nkumbure hari ico babaza na mwebwe bakabishikirira. Byo bari byiza. Yego, inimero yanje iyo nkoresha ni 68 035 431. Apere irakora na WhatsApp irakora. Mu Kirundi naho. Mu Kirundi. Yego. 68. Yego. Ubusa 35. Amajana 431. Ajya rero kuvuga indomero mu Kirundi biragoye kubyo tumenyere. Yego, murakoze cyane. Murakoze namwe.